umva ukuri. Umubatizo. Yesu yaravuze muri Matayo 28:19 aravuga ngo nuko nimugende mu mahanga yose mwigisha abaremwe ubutumwa bwiza, hanyuma mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Mubatizo ni ikintu gisobanurwa kwibiza. Iyo dusomye mu gitabo ca Petero, urwete rwa mbere rwa Petero 3:21 haranditswe ko ari gupfa ukongera ukazuka. Rero ni ibintu bisabwa kwibizwa mu mazi ukongera ukiburuka. Nico gisobanurwa kubatizwa. Iyo dusomye kandi mu byakozwe n'intumwa 8:38, igihe Filipo yagiye kubatiza inkone, handitswe ngo baja mu mazi bose. Ni kuvuga ngo ubatizwa n'ubatiza bose baja mu mazi. Iyo dusomye mu gitabo ca Yohana igice ca 3:23, handitswe ngo kandi Yohana yabatiriza ahitwa Ainoni kuko hari amazi menshi. Ni kuvuga ngo ahari amazi menshi niho babatiriza, kandi ubatizwa n'ubatiza bose baja mu mazi. Iyo dusomye mu gitabo ca Matayo 3:16, harerekana ko Yesu ahejeje kubatizwa ava mu mazi. Sayo bamushutseko nico, ahubwo we yavuye mu mazi kuko ari yari asanzwe arimwo, n'umubatiza nawe yari mu mazi kuko Yohana bamusanga mu mazi. Rero umubatizo ntabwo ari ibintu bikorwa ngo ukubiswe inkoni, canke ngo usimbye umuriro, canke ngo ni ikimenyetso cy'umusaraba mu gahanga, canke ngo ni ibintu ugomba wobireka canke utobireka. Oya, ni ikintu gikorwa kuko umubatizo ari inzira ija mu ijuru. Iyo dusomye mu gitabo ca Yohana 3:5, Yesu yaravuze ngo ni ukubyagwa bwa kabiri. Umuntu akabyagwa na mpwemu akongera akabyagwa n'amazi. Umva ukuri rero. Zubatizwa nk'uko ibyanditswe byera bivuga. Zubatiza nk'uko ibyanditswe byera bivuga. Kandi kubatizwa ntabwo gukura imvyiro. Uretse ko ari ikimenyetso cyo kwerekana ko umuntu yifatanije n'Imana. Rero abantu benshi baza bakora n'ibyete by'imibatizo, abandi bakarondera abavyeyi bibatisimu. Nta muvyeyi bibatisimu baho mu byanditswe, yaba ari umugore canke umugabo, nta n'ibyete bibaho kuko Imana ntabwo yavuze ngo abantu baze batoza ikori mu byayo. Uretse ko abantu benshi baza babishakamo inyungu, akarondera ibyete, amazina y'abavyeyi, amazina ngo yibatisimu, umuntu akarondera irindi zina rishasha. Oya, uwabyawe bwa kabiri ahinduka kamere, agahinduka mu ngeso, mu mibanire, mu mivugire ndetse no mu migenzereze. Umva ukuri rero, ubatizwe nk'uko Imana yabivuze.